wamusanze mu isoko sinzi wamusanze mu ibarabara uyu nawe ambwira ngo umwana ari ngahanye ibi nibi ndashobora mvuto urazi ko tumaze kuyaga wewe mvuto urazi ko je nawe turabagenzi namaze kubikubwira mvuto hari imirima atari imirima rusange mvuto ibyo rubi uri umugenzi mwe uyu umurima rusange yaba tubyoshe tubyumvikane n'ibintu sawa tugende tubimare amahirwe Karibu. Mahoro. Neza. Amakuru ya? Neza cyane. Meze neza. Ego. Inkuru two dusafuriya ngaho onye utwigizeyo. Basi nabona nsa ariko Uri arushupuye ko. muhira nubabona bigahara gatambuka kuva muhira gushaka. Yego nakuri. Hanyuma amakuru ya? Neza cyane. Meze rero abana je. Urazi ko akazi ko ukora. Ubona gute nawe shikuricha? Mana. Yewe mana yanje. Washaka ndagusoke? Nande gisoko zana nagitonanye mugumenga nta n'umushatsi ugira. Oya uradushira ko tuntu kibona. Amajahi. Naho bavuga ngo bashaka idedi ku mutwe wohoho. Hani zojako. Oya. Baragerageza hanyuma rero sinimwe nateka. Ego. Twebwe cyari kinzanye sico. Mbwira ndumva. Tekizanye sico kuko cyese nkubesha. Imisi ni myinshi. Ndakuyumvira kandi numva kumbuza amahoro. Bikimbuza amahoro omye cyari cyo. Nta nicyo nomenye ukimbwiye yamara. Yes, ubuze neza cyane. Ibyo kimbuza amahoro kuri urabona ko imisi ni myinshi nibana. Cyane. Urabizi? Ego. Hanyuma kuba nibana nabonye ko ntoguma ameze ndi muri bubuzima. Ko ubuzima urabona si bwiza. Nivyo? Unyumva gute? Nivyo no kuri. Ibyo nabasabye ntivyakunze. Nabasabye umuti w'umugabo wanje yuko ankunda cyane, ankunda nyemerere kuja muri Saudiya. Mugabo ibyo nasabye ntivyakunze.
ndakubwira acurira nabwiye ati je muri vye nashobora gufashamo sibize umutima w'urukundo namaze kubabana nanje nawe umuntu umutima wanje waramaze kumera nabi nasabye uri kurira siko ndabizi kubera atari wewe yaba imana yo guha uwo mutima wanje ikawuguha wewe wari kumenya urukundo ndagukunda ubu kubera amajambo ndaje kuyaga yose nta na kimwe wumva uhindutse muri wowe ntukuri nasabye umbabarira je nawe ndamundi abana afise umwana nakuntu uza kurera umwana utari nyina wiwe nakubwiye kubera ntigakurira ndabizi ko nkunda kandi abizi cyane siko kandi jewe sinzi ko nakwase nzo kuba hafi ariko ubu umutima wanje mbona ko bitashoboka kubera namaze kubabara cyane uretse abahungu abama barandondera jewe uretse abahungu bama barandondera ariko nkabankira mama hirya yaje gusa niho yambwiye ngo nka televiziyo ndavuga ati no hari umuntu nkunda sinshobora kumuja kure gacungirira ibintu nk'ibi barabwira acurira siko acurira atekana umutima ushire hamwe je nakwemereye ko unaza kuba kure siko kandi ndafise umwana nakomeza kurira umwana atari uwawe je nakubwiye umwana nomurera kandi ndabishoboye kuko urukundo ndagufitiye wewe nigonanira kurera umwana wawe bavuga ati ngo nimumunda unkundire n'umwana wanje nimba ndagukunda ntegerezwa kugukundira n'umwana wawe kenshi abagabo ntibiborohera kugira ngo bigumane atawo umufasha bafise ni ngombwa ikibaho ni ngorane kabisa ndavyumviriye rero ndavuga ati je nta kundi tukanze ko muraburira mu mwana byamufasha urabona ko imyaka yaciye umugore wanje atari hari ni myinshi cyane no kuri uribuka neza nawe mukobwa wanje nawe nyine ko yasubiye hariya nyina we yari bose bari Saudi bagiye kuzana amafaranga y'umuhungu urahiriye oya amafaranga ntaca amazi ahubwo gira niba kumbwire ko yampa ko nyene ndayagiye ko ndakubwire ko yaguha kuyaguha ni wowe ubyose ubikora unsinyiye nta kifa ningene nyene reka yo ahubwo mbwira iki kugenza neza ahubwo kuri jewe ndashaka kubera ico cyonyene yego niko byiyumvira se gupfa kukwemerera ndakunyumviye kandi burya icyo utazi burya je ndipanze banze nta telefone numvira kirasora shaka ndo usanga ari bariko barandondera ariko kino ikintu kiguma kedidi mango urabona telefone sigiye mfise ngene urampanyereze na gatoyi numvirize nande ndabe kora nakazi kikara kumvira umviriza gaziki wana uri mwijuru ibi byiza mana umvirize ndabe ko umusuri uri zina ondodesha nande nkumviriza ko biryoshe aha rero mcyonda kacukoramo ibironka kubita abyo bese yo akarimo ka Serindi yahewe ego no kuri ndagakunda hari uturimbo twa Kidumu Kidumu sinamukunda kubera udakunda Kidumu na hari umurundi wacu sidamukunda je ndakunda amajambo ya Kidumu aravuga ati yariko aririmba avuga amajambo y'abantu bakuze kandi y'abakunda ari ibintu urukundo rero ruca dushika kuri finale ndare Ivan jewe ego no kuri basi rero umviriza reka tugahagarike ko twavuze byinshi banzo mbwira ikintu nyamukuru kwanda cyakuzanye mugura yinsigira sico gusa n'amafaranga ariyo aza gukuramo edindira kwanza wewe utushaka gukura ni dukeya ari menshi tundi ari kandi mvuza ko cyatujyana urasigira na 2 no kuri mfume ngiye amagi yuno munsi no kugari ine ngene ndayakunda ndaguha hanyuma rero sinzi ko wanyemereye kugira ngo ejo ntambure gushira mu ngi no kuri je nifuza kumera umufasha urabona inzu yanjye urayizi ngene imeze kandi urabona ko ripanze neza cyane ariko rumbuze kimwe mbuze umuntu nka wewe umugore Tange gute yuko umugabo wawe batangura utambuka bashije gute wakoze iki uko byagenze
nari mu nzu ninjiye nsohotse cyasanga yamaze kwinjira icyo nsabye sogo mumbabarire ariko ndagwaye amahirwe yanyu kuko wabize n'umutima wo kuza kundondera ubwira kandi taha ujye mu ziko utekere hari akantu usanga nagushiriye uzi ugateka ujya mugabo yatambutse ujya mu tuganda maze ibisigazo ugaruka kubibwira ubwira kandi Yego nakwamagana kuri phone ijana nawe nyine ya iPhone wanyesa kugasa just mafite gahunda nyinshi amadini menshi amafone menshi imashini so mfite badozo so sinzi ushaka gufasha nari na kene iPhone kana gatanu so genda ba mu Uganda aho zivana ego no bisa Dubai ya wowe ushaka nyinshi tu umuntu yakuzanira asa nkaho none urabo ufise ngaho kumbona ufite amatelefone menshi wewe ntabwo ufite iPhone izi zirazibye ntabwo ari iPhone container so after 2 weeks ndakuzanira tunakiri naje kumazwa na kwemeye nta kibazo bakora nibaga yarya ukiri hano none ndabona shimwe aje no munsi pe mwana uze kanisha ngo mukoma yakibisi nyinshi natuza mu kazi yake hirya no barashyize n'ibintu quite cyane ni hatari ariko mbere ukavuga nawe urambi akazi kenshi bari mu kazi bari barakora sometimes abantu benshi abakiriya usanga uravanga so you uri mwanya somehow you getting them ukaganira sa kandi uzate biraryoshe byo cyakomeza neza nta kibazo niko ndashima umvirize uracari muto nazi n'izubura umuntu agukunda barahari bazumva gukunda kwitayeho bimeze neza je no kubabaza umutima no ego nzomuronka sava bariho benshi kandi barankunda ariko je umutima wanje wakunze wewe simbona ukuntu jewe vraiment nshobora kubaho hafi yawe kabisa simbona nawe ngiye kumubwira mama nkatisheta visa ngende vraiment yakunera umubabaro basi genda turaza kuvugana si nabasabye genda tuza kuvugana tuvuganike muvuto tuvuganike nawe urashobora kumbwira kuko ndagukunda sinumva wenda gusabye nawe uri kandi yumvirize we tamuhira turaza kuvugana kubera ntitugenda jendira siko sawa ngabo onyemera gufanda gukorera akantu kamwe basi please kinyemerera igiki sawa amaboko yawe oya genda muri tuza kuvugana siko bari gusabye ndagusabye basi ndakubwumvira irya nyuma basi kuko siniyumvira ko jewe nzoguma ngaha mu isi ndakubona wowe vraiment ushaka basi ndakubwumvira irya nyuma ngende hanze ndabe basi ko ibyumviro byohera cyangwa urukundo muri cyo kugohera kuri wewe ndagusabye please kibasa n'ubwumvire genda muri hano tukavugana twese nakumbura ino genda muri tuza kuvugana
Ego. Uranyemera? Mugabo umbwiye neza. Turavugana ariko, turavugana. Ntugire ikibazo. Oya, je nta dindi jambo ndenza. Kubera iki mazi iminsi ndakuyumvira kandi narahise mu bandi bose muri agacimbiri kose. Mbona ko ari wewe nkwiye kuza kumbwira ibyo byawe. Ariko urashaje. Nanje sindasaza. Ndacari inkumi mana. Nubwo. Yo, ariko none nk'umuntu nkaje ngiye ku musaza nka wewe. Yes, twebwe abatandi duhumuye nubwo. Imvi zose zaratonze ma. Nyata. Mugabo ntaco. Abatama nibo babungabunga abagore. Ndabukamye cyane. Nukuri. Muga twitera ga selfie wangu. Ndira kwanza. Wow. Niyo. Ayo birangiye. Utocishira kuri ubunyene kugira nabo nyene babibone kuko bandambiye imyaka ni nyinshi. Kuri Facebook rero haje abantu benshi kuri Facebook. None ngenda kwa mamizo. Oya. Oya bizo kwa mamizo. Ndicenye. Oya ntaco. Nta kibazo je ndi ngaha. Nkuko. Nibyo wangu. Ndarebye bose kuri gubara. Seri. Oui, karibu. Anguli pasta? Ya, si wangu. Si wangu. Ya. Nani sigwa na. Karibu. Sikandi usikia kusema kosa menshi. Nani kintu cyose cyanje? Ego. Nugire ikibazo cyane. Karibu. Kine bajyana cyane. Sawa. Sherry. Wewe sheri wanje muri yo minsi urafise iki? Urafise ingorane, urafise utuntu tubazo. Yari ngaha urazi bya muvuta. Misi heze azana inkoko ngaha. N'ubugenzi bwose twari dufitaniye. Sinabwigire mbona nzanira inkoko. Ariko ujya musinga naje sanga yagohe n'inkoko. Agiyeza ngo yayizaneje ko yacavuga ngo yangemure yayizanye jewe. Je sinzi mugani je nari yuko ari wowe wayirungikanye. Umvirize. Okay. Kijya gihe nawe cenda gusiga ngaha anye. Ukacu dusanga hari iwiwe. N'umwana umufise. Ujya mwana ari umukuye. Haje wabonye ndabintumye wibaje ko ndikijuju cyane. Urafise makosa. Kwa hari n'ikindi nibutse kandi kijya kintu cagumye kinera makenga.
urabona ibintu ngiriye ubu urafise ubwenge kweli urafise ubwenge ushobora kumbwira nk'ibi bintu vrema mbabarira mfise ibibazo byinshi mu mutwe niyo byashikiye sawa ngaho onyemera gusa ndagukorera akantu kamwe basi please kinyemerera igiki sawa n'amaboko yawe oya genda muri tuza kuvugana siko bari gusabye Mwana wewe umwana wahe wewe warere wewe urafite wewe no ndi so wawe je kugenda utabona araba ngene uja kungwa ko je utakungwa ko je turaziranye cyane ishina nigukije no shikirako nibiki cyakubaye nibiki mbarira nibiki no babaziwe nino kandi sasa jambo tazingene witwara tazingene wifata so kwa muhura n'ibyago n'amakuba aya papa no ugutazi ibibazo mfise aha wosa no kuzira ibibazo kandi biragusa kweli ugenda utabona ugenda uraseka inkome useka abantu n'amosozi mu maso amaso yangena hiki baba kurira cyane mu maso zinayiki burya niho yaheho ndati wewe wakora umuntu ukuze urabibona nanje ko taragasira rumwe kandi ndabye jewe urabona ikimbabaje nawe je mbona ukurarira gusa sinzi cyagutumye babara sinzi tumuri kurarira ntabyo nzi nahuye n'umuhungu uyu muntu numva kumukunda twahuye kenshi tuvugana kenshi numva kumukunda numva ngo yombera umugabo kazoza kazo kumukurizwa n'urukundo urukundo rwo rwakuriza banda kandi uvuge utari kurarira nicyo niyo ndabyumva neza umuntu urira umera nandi mubabaro ukuri wowe urakuze urazi urukundo uko ariko urazi urukundo rurababaza kuko wabiciyemo kenshi kugeza niyo myaka yawe yego ndizera ko ufasha nimba duhuye ukuvuga imana yabishimye ko duhuraje nawe yabikoze ahuye usa no kumbabaje I'm sorry akubabari ndagusabye mfashe ikintu kimwe gusa tugenda umvugire ndakuvugire ati ko yo kumva wewe bivanye n'amajambo uza kumubwira n'ingene ubona urukundo ndamufitiye nibaza yo gutahura niyo mpamvu nifuza kongera birantangaje cyane kumva hariho abantu bashobora kubaho batamitima bafise yo gukunda ikindi naco umwana mwiza nka wewe umwana mwiza nka wewe ukaba gukunda umuntu akakwa wewe urafise ibibazo wewe mwana wewe ndagusabye wewe mukobwa urafise ibibazo ndamukunda cyane sinifuza ko namutakaza frame ndamukunda tugende basi rero nsanga zakubera umugabo ndabyitse fasha ariko je ntawe nzi tujane ndakwereka hanyereka urisi ko hanyereka we kandi urabona ko hava nyumva wabonye ko hava nyumva ibyo ndamubari ego kuko ndazi ko uzi urukundo kandi ushobora kumubwira amajambo kandi akanaho senda rubaye mu myaka irenga 30 ndazi ibibabaza ndazi itababaza byose ndabizi ego kandi kugize imana cyambo cha tugahura ntacyo reka ndagufasha tujyane sura ku kantu kawe sigota n'ibintu ntubibone urati ibintu byawe ntubibone warusheho genda kimberere
ndagusabye basi ndakubwumvira irya nyuma basi kuko siniyumvira ko jewe nzoguma ngaha mw'isi ndakubona wewe vre ushaka basi ndakubwumvira irya nyuma ngende hanze ndabe basi ko ibyumviro byohera cyangwa urukundo muri cyo kugohera kuri wewe ndagusabye Okay, basi ndagumbiye